hama canda byinjira mwuko ntabwo bakina amateatre aho izina ry'iwanje ryashoboye gushika kure abantu benshi baramenya gushaka kino saha n'abanzi je ntazi iyo duhuye biti Stone bakomeye Stone nkavuga ati umuntu ko ntamozi rero maze guhagarika muri Faraja Group harabaye ukwicara mugabo nkumenga ingabe yanje ndayikora candabandaniza muri ISM bisigura irakuze team nukuvuga wari umugwi uhurikiyemwo abaje bava muri Faraja Group nukuvuga harimo ba Eco Passion ba Steva Maspaghetti n'abandi benshi atandukanye yes tuva mu bwiza tuja mu bundi tuva mu bwiza tuja mu bindi tuva kuronka ibintu turonka ibindi bintu byinshi ndetse tukakira ababishoboye nabo bakagumya aho bidashoboke nabo ugasanga baratanga niyo mpamvu usanga kenshi abantu tubabura kubera iki bataba bakira ico baronse agiye umuvyi aguhaye umukate urumva neza gutegerezwa kuwakirana igishika agiye utakiranye igishika umukate w'umuvyeyi usanga uguma widodomba nawe ugiye usanga ataho bija ariko wakira nakabara kanu gato umuvyeyi aguhaye urumva neza neza ko wakiriye ikintu kandi ukacuhaga direct sivyo uno musi rero twahezagiwe twatewe iteka muri studio za Black FM nkuko mubizi neza yuko ni wabo n'urukundo ni wabo na vyose ni wabo w'abantu bose ni wabo wa buri muntu wose afise ingabirano mu kigano Star System uno musi dufise band imeze neza dufise bari ntazimana dufise tuzi dufise muzi muri vyinshi munaza gutangara mwumvise amateka yabo amwe tuje kuyababwira dufise abantu bamaze gukangurira urwaruka muri vyinshi harimo za Faraja n'ibindi vyinshi ndabesha harimo za Faraja n'ibindi vyinshi Faraja abantu baba muri Nord turayizi cyane abantu bakurikira ama-radio kera udukino tumeze neza n'udukino twaryohera buri muntu ndetse n'udukino gushika no mwanya atakindi ikintu ngira kiraza kigisubirira mu bijanye no gushikana ubutumwa bwiza ariko mukinanira sinzi ko Faraja yagerayo ariko ntavyonze mukinanira Faraja aragerayo mene ushene yavyishuye ego turi kumwe rero na yo band na love band kabisa na love band niyo turi kumwe muri studio za Black FM nabasore ubonetse ko bambaye neza ubonetse ko bambaye ubuntu bw'Imana buzuyemo imirongo ya Bibiliya ubonetse ko basoma Bibiliya bagatahura twagiye bigi imbere ko tubabaza ibibazo byinshi bitandukanye my brother welcome muri studio za Black FM murakoze cyane rero murahawe ikaze cyane gose kandi waberewe cyane bro thank you ndakuravye ndakoramwe imirongo myinshi ya Bibiliya si n'imirongo gusa n'ubuntu bw'Imana muri Matayo 5 havuga gute reka tubanze iganira rero umurongo wonyene nzi wa Bibiliya Matayo 5 bazotangara 5 ni Matayo 5 wote uraheje cenzi Matayo 5 bazotangara kabisa my brother ushobora kwidondora ko dukukirana kugira ushoye kumva turi kumwe bumve neza yuko twahezagiwe ndetse twanatewe n'iteka muri zo za Black FM gano Star System muri Black FM ndi Stone benshi banzi muri Faraja Group mu myaka yahera aho nashobora kuba namaze ubutumwa w'icyo mateatre ariko uno munsi rero ndi muri Nahaf Band aho nsanzwe ndi muri departement ya media niho ngeze pour le moment merci go Nahaf Band irimo Stone dushobora kwibaza ibibazo byinshi bitandukanye ariko tukibaza Nahaf Band Stone arikorana mbego wadutembere muri za Black FM no munsi ninde murakoze cyane yejwe egira mic murakoze nta muvuga butumwa atinye mic ngombye kumunganira umugenzi wanje cyangwa iyo twagendanye twavanye muri band novuga ngo Nahaf Band ni ministeri izwi muri leta iri akaye ani kuvuga dukora ibikorwa bitandukanye uhava bibaza ngo none ico kintu Nahaf ni giki ni verset biblique muri Samuel wa mbere 19 plutôt Samuel wa kabiri 19 aho haraha cari kibanza bigiramwe ibintu bijanye no kuvugishwa aho rero nahantu Sauli yahashitse ariko ahiga yariko arondera Dawidi hanyuma ahashitse aho hantu yaravugishije burinda buca kandi ari gusa n'impuzu yazitaye kabisa rero tuca dufata aho hantu natwe tuvuga ati ni twohafatirako nk'iryo zina kugira ngo kibe kibanza umuntu abona ko bidashoboka ikibanza bishoboka kabisa birashoboka ego Stone muraho ikaze kandi muri Black FM
turashimira uragwaye kumengura kanye no meze bon meze neza Ego, turakwigwa kera muri Faraja Group nibaza neza yuko umwe wari mu bantu bari bavyitwaramwe neza kandi bavyifatamwe neza ubona neza ko bahamagara no gwaruka gukunda ibije no kuri Ntazimana kubera ko Faraja Group iratanga impanuro zitandukanye ku bato n'abakuze dore muri kiya gihe Stone yarabonye vyinshi mwiterambere ry'ugwaruka n'ibintu vyinshi bitandukanye na Love Band wavuye jamwe gute byagenze gute kugira ibe créer mbega wisunze iki kugira ico kintu kibeho bon en fait jewe nkiri muri Faraja Group ninje muri Faraja muri 2008 aho nashoboye kuba mfise talent ya théâtre kuko narakunda kuja kuri Centre Culturel Française nkabona uko babikora nkumva birandyoheye hama canda byinjira mwuko ntabwo bakina ama théâtre aho izina ry'iwanje ryashoboye gushika kure abantu benshi baramenya gushaka ino saha n'abandi je ntazi iyo duhuye biti Stone bakomeye Stone nkafati umuntu uko namoze rero maze guhagarika muri Faraja Group harabaye ukwicara mugabo nkumenga ingabe yanje ndayikora candabandaniza muri ISM bisigura irakuze team nukuvuga wari umugwi uhurikiyemwo abaje bava muri Faraja Group nukuvuga harimo ba Eco Passion ba Steva Maspaghetti n'abandi benshi atandukanye hama nayo Tsama Voice ariyo ministère isanfise département ya band ariyo na half band tuje duserukira nayinjiyemwo bafise igikorane ko ndakunda kumva ariko arahimbaza nkumva birandyohe uko babikorera imbere yahomba ndyamye nkumva donc igicu ciza ikirere kimeze neza hamanja gutemberaho maze gutemberaho niho urongoye umugwi yariko aravuga ibijanye n'igikorwa ariko arategura cabereye mu Gagara cyane vumenga ndafise ide mu bijanye no kubimenyekanisha cyane ahubwo ati ya pamwa yabe publicité kugira ngo ishobore guca ku ma radio ama television hama abantu bashobora gukurikirana bashobora kubimenya kikare bien acambwira ati okay karibu tuje muri studio turakora publicité kuko nsanzwe nkora ama publicité meje kwa publicité radyoherwa ndibuka yaciye ntumira muri dîner dîner yari yateguwe na half band turasangira tumaze gusangira cyane umva ndaryoherewe umuryango bivanye n'urukundo bafise bivanye n'ukuntu banyitayeho navuga ati wow mu Burundi rero ntashobora donc cyo dukora nuko niko kuca ninja rero muri département y'ibyani bijanye na media aho naciye ntangura kuza ndabakorera ama publicité ndabakorera ama jingle kugira ngo dushobore kuraba yuko umugwi ushobora guca kure niho havuye rero haza na television ariyo radio television na rave ariyo sanzwe nkoramwo cha tumenya nuko dusangura iko kuko ugegeje kumva ko ari brand niniya urubona ko ari ikintu kininiya kandi gikuze sivyo kandi ubona ko ari ikintu gikaze kandi ikintu ubona ko gifise inguvu ugegeje ko muri na half band sivyo bafise ibikorwa byinshi kandi ubona ko bamaze gutera imbere Stone niki kintu umaze kongereza muri na half cyane niki kintu umaze kongereza wewe nka Stone bon nka jewe nashitse muri na half iyo département television atayihari rero maze gushikayo niho haci hatanguriye iyo département no kuvuga ko ubu abantu bashobora kurikira ibikorwa bya na half band biciye kuri televiziyo yacu bigaca no kuri za Facebook ku ma page novuga ko mu iterambere mu bijanye na media kwamamaza Stone ashobora kuba afise mu ruhara nubwo mfise abo dukorana kuko urazi ko ndi umwe ntivyokunda ariko hamwe n'ivyo rero nabandi turi kumwe ibintu bishika kure cyane imisi yose ngiye abantu bagiye hamwe barashika kure ndetse bakagira byinshi bashitseko sivyo na have nivuga neza ko mwijukiye ikintu cyo gushigikirana no kuba kumwe no kuba hamwe muri no bihe turimo turakunze kubona abarivyi ba gospel twebwe tubivuga muri no minsi ngakwisamiriza twamwe tubivuga tuvuga ati abarivyi ba gospel ntuzi ivyo barimo barumva neza yuko bobo akazi kabo kurimba atari business ahubwo bumva kumega gutanga ubutumwa bwiza muri ico kintu have yaragihagurukiye mbega yibigikorera iki kugira abarivyi ba gospel nabone batangure kuboneka nk'abandi mbega nk'umu bana basanzwe babimenyereye hajya muri rivyi wa gospel arakwiye gukorera kanoti abicije mu gahano yiwe Landry nibaza yuko ikintu cyose umuntu akora donc agikora kugira ngo ashobore kuba inyungu kuba buri kwakurikana ico kintu kandi nawe nyine ubwi washoboye kugica aronseho no kuvuga iki nuko ko umuririmbyi wa gospel arafise gukora indirimbo yiwe hama iyo ndirimbo yiwe ikamufasha kubaho ikamufasha kurera umuryango mwayibonye kenshi abaririmbyi b'uburaya baririmba gospel nta kintu sanki batunze ni ivyo byonyene no kuvuga iki ariko imita ubumwe arico tuje kuvugana kuri no munsi donc igihe atabumwe buri hagati y'abantu nta terambere ego kuri ico kintu c'ubumwe hari ibintu by'ama église n'ama église ugasanga ntiyumvikana ugasanga ati kora asengera muri église kwa naka
you know akaba ari muri ivyo asengera muri eglise kwa naka kandi bose baririmbira Imana kandi bose barakunzwe kwa ama message batanga mbega mwe muzoshora kuzana ubumwe mu baririmbyi igihe no mu bapasteri hari igihe usanga nabo nyene bitameze neza kandi bose bakorera Imana imwe bizogenda gute urabajije ikibazo cyiza cyane nagenda kubwiye ko abavuga ati Mana si bo bazobona ubwayo bw'ijuru bose kuko hari abantu bashobora gushaho ishengero ku bwa projet zabo donc atari ku nyungu z'Imana ari ku nyungu zabo ni naho uzokumva bari parashwana bajyanira amahera bagira ibintu abiriya nabiriya no kuvuga iki rero twebwe muri ministère nayo Tilama Voice dufise umurongozi mwiza cyane kuko abenshi ariko yakurikirana ministère yacu bakunda kuvuga ati mbega kubera iki mutogira ishengero ariko ndakunda inyisho akunda kubaha avuga ati Jesse nahamagariwe kugira ishengero ahubwo nahamagariwe kwegeranya imitima ishobore kuba iri ahantu hamwe iruhutse bisigura iki bisigura ko kubishobora twebwe ubwacu nibaza yuko ni garanti kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko tuzokora ibirengeye Kristo ivyo yakoze bisigura iki bisigura hamwe na Kristo ndagashe kuneza si twebwe hamwe na Kristo byose birashoboka yego turavye mu muziki w'u Burundi ingorane zisanzwe zuzuye hose ariko baririmbyi ba gospel n'abaririmbyi bo usanga n'aba journaliste cyangwa aba YouTuber n'aba YouTubers kenshi batavuga ati dufate nk'abantu bakora kuri YouTube aje kugusaba ikiganiro uraraba ati none gashawewe uragikora nabo bandi bo muri eglise ntibaza kuraba support nukuvuga aririmbira ngaho muri eglise ariko nabo muri eglise nta support bamuha nawe nyene kugira basashira indirimbo kuri YouTube bayirabe cyangwa sanga muri ivyo kuri arimba gospel arabuze amahera yo kugira clip kandi ishikanwa ari hari mu isengero eske mwoba mwariyumviriye basi guhera mu isengero mu kubanza ubwo bumwe mu bakundisha abanyene bo muri eglise d'abord hama baduge bimeze gute ku bintu aho baba basenga mu isengero mu bisanzwe nagenda kubwiye ko ministère irimo abantu bava mu mashengero atandukanye kandi ugiye kuraba na Nakaf Band irimo abaririmbyi bava mu mashengero atandukanye no kuvuga iki twarahezagiwe imihezagiye hano so mu ijuru kandi hamwe n'ivyo sinuguhezagiwe imihezagiye hano mu ijuru twaranahezagiwe mu buryo bugaragara bisigura iki umaze kuba wo shira stage aho ukakoresha stage ishobora kubivara imiliyoni 200 atanyungu nimwe ubifisemwo bigaragara ko uwo muntu kuri aba yarahezagiwe kugira ngo dushobore kwegeranya abo baririmbyi bashobore kuba boja kuri stage bagashira hamwe bagakora ikintu amatwebwe ubwacu na half band ikaba promoting ikabashikana kure kuko nagenda kuvuga ko uretse ivyo turugura imiryango ku baririmbyi barimba gospel turafite na studio ya production nukuvuga wowe ushaka ko ufise ingabire kwirimba mugabo ntufise yuja kuyikorera na havendira guikaze ariko ikibazo dukunda kugira nuko usanga duha du supporting umuririmbyi ugasanga ikintu iko tukoze aciye afata indirimbo yo acagenda akayisha mu kabati turamaze kubibona ariko ntitwifuza ko umuntu afata indirimbo yishe ku kabati nimba na havendira gwa sponsor yo kuja muri studio ugakora indirimbo yiwawe birakenewe rero kucugira ishaka ukagira inguvu sawa ego ndafise hari umwana w'umukobwa aririmba neza ariko reka tuzava tubisubiramo kubera ko umuziki wa gospel cyane ico kintu bari barawubuze ahubwo iyo bikunda bagenzi banje mva tugakomera amashi na half band bro tugakomera amashi mu bamashi yo kubabanira kubera ko umuziki wa gospel n'umuziki twumvikana neza twose ko ari umuziki kandi uwo muziki nyene twama twidoga imizo tuvuga ati abarinzi ba gospel kubera iki badashigikirwa mba kuko ari iyo support baronka bayikoreshe mbega byo bari jambo bw'Imana bari mu mutwe cyane rishobora gutuma ribazingamika bigatuma bo bumva kumenga batokora nka business ikibazo canje Stone sivyo mugenzi wacu nitwa mu ijambo ariko ibibazo byo biraza gushikirwa Stone je nakunze kukubona kenshi uri kurahimbaza mu masengero atandukanye harimo mukeke pare kumwembe kwa muri Spirit Garden muri Glorious hariya kwa Jackson hose kwa Jackson ho nakuze kurahimbaza kandi ufise na nijwi iriteye ubwoba wari se na half band irakwizera ikugira umu attached press niko no kwita sivyo attached press we your company we your minister hari ibibazo bimwe twokubaza ariko ndazo ubu bifitiye inyishu sivyo na half band ikorera mu bijanye n'umuzika wa gospel cyangwa nafise n'ibindi bintu ukora ubaje ikibazo ciza cyane na half band turahimbaza tugatazira hamwe n'ivyo turafise n'indi kwa dukora
novuga ko uyu mwaka w'ishure utangura twashoboye gufasha abana b'abanyeshure b'imfuvyi badafise ikibafasha hari n'abandi usanga bafise abavyeyi mugabo basanga ntaco bafise abo bose na Have Band yarabafashije duhereye mu Gatumba twaraduze ruguru hamwe n'ivyo turaha basanzwe bari muri twebwe badafise ukuntu bakwiga kuko ntidushobora kuja gufasha abo hanze abi wacu babuze ukuntu biga hamwe n'ivyo rero turakunda kugira turafise urudandazwa donc turagira business janye n'ibintu by'amazi ama aquavi turakora ibijanye n'amafana donc ukeneye urashobora guca kuri na Have Band ikakuzanira muhira amazi ikakuzanira ifana mugabo na kanoti hamwe n'ivyo byose biri mu bidufasha kugira ngo dushobore gushikana message kure ega tumeka ko na Black FM na Star System dukaze murazana barakadiri kabonetse mu muzane tukakupite ko turakaze quand même sivyo kwa natwe tubafashe kwamamaza ayo mazi yanyu sivyo mugenzi wacu niki kamaro maze kubona kuba muri na Have Band murakoze cyane akamaro ka mbere novuga maze kubona muri na Have Band nuko na Have Band yatumye novuga igikorwa canje gitera imbere nsanzwe ndi muririmbyi novuga ngo byaratumye ntera imbere cyane kandi sivyo gusa turafise n'ishure na Have School twigisha ikijanye na Bibiliya natumye byatumye ntera imbere mu kijanye n'ijambo ry'Imana urumva ko dufise ibintu byinshi hama nunganiye kwico mariko muravuga dukora ama activity atandukanye muri na Have kuko harimo n'ibyo gufasha abagwaye bari mu bitaro twarabikoze mu mwaka uheze n'ubu tuzobikora muri December twama tubikora uko umwaka utashe turafise ibikorwa dukora tukagenda gufasha abari mu bitaro tukaba ibyo kurya ivyambagwa all right rero mwavyise kumwe na Have Band novuga yuko baje kutubwira ibintu byinshi byabo byo basanzwe bakora nine bahuye ibintu nyamukuru basanzwe bakora iminsi yose ariko by the way mwumvise byinshi ariko ino munsi bazana gakemanyi ibyo duteguriye bimeze gute kugira ngo twumve iyo tutatuje kugira ngo n'amasaha tuje tutatuje imbere nagira mvuge gatoya ku kijanye n'amaproje Landria yatubwiye cenja kuri ico kibazo ariko tunyarutsa tugiye dusanzwe dufise na cooperative nshasha dureko gukora irimo abantu batandukanye ndetse no muri na Have kugira ngo baba baririmbyi n'ababa vuga butumwa bashobore kwiteza imbere biciye muri cooperative ya na Have so reka tubandanye ku kibazo ubajije ati ni giki mutuzanye no munsi inyuma yo kubazanira concert twataze It's Possible tukabazanira iyo twataziriye Thanksgiving event ubu naho tubazaniye iyo tuyise The Power of Unity. Wait, Thanksgiving simwe rimwo mesha makuru mugenzi wacu kwa kuri Heritage TV? No, turi kumwe na bakivodo Jean Patrick Kivodo kuri FM. Kuri RFM. Ouais. Donc no maladi yagiye batu hafi muri ico muri yo Thanksgiving. Bonaventure ni muri kumwe. Oya. wo kuri Hash TV. Nanya afisiki ucha Thanksgiving nkuko nyene. The same. Okay, hama. Ubu rero tubazaniye The Power of Unity. Donc bwa bumwe. Ouais. Ni evenement tuko twategura izoba itariki 5 z'ukwa gatandatu. Aho tuzokwegeranya aba leader batandukanye kugira ngo bashobore gukorera hamwe tutaravye amashengero bavamo. Aba leader batandukanye. Aba pastor cyangwa aba leader donc aba leader baririmvye. Bajya aba leader batwara abandi. Badokorale novuga ni abarongozi b'indirimbo bajya abarongozi ubwo usanga ikatera indirimbo abandi bakitabira backing kabiri nyuma ikibazo kindi ca mbere canje je ndabaza cyane mubabare kandi mwajuga tubabaze Stone akabazo ngomba kubaza hanini mbega iyo uje muri na Have Band iyo ufashwe na Have Band bisaba kuguma muri na Have Band canke uburongozi bwa na Have Band bwa gukurikirana canke umaze gufasha bareka ukabana gukora ivyo wawe no uburongozi bwa na Have Band nibu block umuntu oya baratureka tukidegembya nk'ubu nje hano nk'umu na Have ariko ejo naho nshanja muri aquavi muri liquids niyo nsanzwe ndangura imirimo yanje amisi yose bisigura iki bisigura rero ntibari hajya kugira ngo badufate ngo batuzingamike ahubwo baradukuza ego so je nibaza ikintu cyatuzanye nyamukuru ni ikintu ca evenement musazo mufise shaka mutubwire neza
helema kimeze gute gipanze gute mwatubwiye itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu yego bimeze gute mwatubwiye ko muzotumye abarongozi b'indirimbo vyose ni bizobera hehe kwinje meze gute hasabwa iki mbeje ndatumiwe bizoba rimwe gusa ni deuxième edition tubwira muri rusange kugira ngo tumve rezime muri rusange mugenda cungani wataravuga cyane murakoze cyane murakoze hanyuma iyi evenement twateguye bamaze kubivuga mugenzi wanje ni the power of the unity novuga itunganijwe gute itunganijwe twashatse ko abaririmbyi haba ubumwe kugira ngo iterambere ryacu rigere kure kuko twasanze mu baririmbyi hariho ukuntu menga ntidushaka kuba hamwe ngo twegerane kugira ngo dushobore gukora neza nivyo Landira ariko aravuga ati none mwebwe mutera imbere gute uri kuraraba gospel yacu hamwe n'aba baririmba indirimbo zisanzwe umengo hari difference nini bivanye nuko twebwe nyene ubwacu ntidutezanye imbere muri bwa bumwe twiyumviye yuko abazoba bahari bazovyumva cyane kuko dushaka ubwa mbere duteza imbere indirimbo mpimbazamana zacu kuko usanga hari imigwi itandukanye ugasanga bateguye concert ukaca usanga 90% ni indirimbo zo hanze y'igihugu 10% ugasanga ni indirimbo zo ngaha ariko twese uko dushaka ko abaririmbyi bose bo gaha iwacu bamenya ko mu bumwe bwacu mu budasa muri ubwo bumwe dushaka yuko nimba uteguye concert muri eglise canke mu mugwi runaka gira 90% indirimbo ziwawe canke zo mu gihugu zaba abaririmbyi bageze baco mu gihugu hama 10% ibe indirimbo z'abandi baririmbyi bo hanze kugira ngo muri ubwo bumwe rero twace dufata muri event yacu twebwe dusanzwe dukoresha indirimbo ziwacu uko turazifise nyinshi tuca dufata ko abaririmbyi twokorana mu bumwe nk'aba dufate nk'abaririmbyi nka 5 abaririmbyi 10 tukegerana tugakora ikintu kimwe ariko twaratumiye imigwi itandukanye hazoba hariho Adonai Praise hazoba hariho abaririmbyi batandukanye bo ngaha mu gihugu kugira ngo dufashanye murakoze cyane ama mukurangiza ndafise ikibazo ca nyuma ko ntegezwa kubaza n'impamvu mwaje ngaha ikibazo nagomba kubaza mu minsi yeze hari higanwa ryateguwe n'abantazi ariko mu bijyanye na gospel ndetse kwinjira amafaranga menshi harimo ba Prince Mushiri n'abandi benshi sivyo menga yari pamoja festival sindavyibuka ariko hari amafaranga yatanzwe ariko mu nyuma abarinzi bashutse muri iryo higanwa barido badashoboye kuronka amafaranga mu gihe kwinjira n'amafaranga kandi ibintu byo kuri Ntazimana ariko na half band bizo bitandukaniye amafaranga cyangwa azoba ari for free kwinjira ni free twebwe turihisha kwinjira ni ku buntu kandi no gusohoka ni ku buntu woshobora gusubimwa hariho neza abatahazi bahumve murakoze ni kuvuga ni kuri RN1 okay RN1 uri kuraduga hariho ahantu hari bahora bita kuri Robert canke utazi hariho Second Life okay akote ya Second Life hari akabara kaduga nkuduga ku matafari ucibona sare bita Irama Rama Center nibaza ko umuntu azoca hibwiya kuko turi kumwe na RPS Sound donc bamaze gushow stage bazovyumva amasound ari bon sana amasound zameze neza cyane so by the way twavuze vyinshi ndibaza abakire kumenya amakuru yose bibasanga kugira ngo nk'ubundi batafatika no hagati canke ashaka kuvyibagira yo kwandika na have ndibaza kuri ma platform yanyu ni gute aca kuri Facebook akandika na have band message ayisiga turayibona ndibaza yose biriko amafiche tutuwe okay so by the way reka ndabashimire cyane umwanya watujanye abakivume amaze kwitegura muri PM show bacha bandagera igishasha cyabo ndibaza ryahiteka kubana namwe kano kanya ku kiganiro murakoze cyane turashimiye boss murakoze cyane mwarahezagiwe gose kandi namwe ntitwibagiye kubatumira itariki 5 z'ukwa gatandatu muzoye mwaje ko turabakunda cyane okay Minush kadagushimiye nawe Minush ndagushimiye nanje twigera tunaniye